tuvuze tuti ndukeneye inda yishushu ukizana basha uteza kuvuga ngo iguteye nawe yinjire ko reka tende reka hari abagabo bafise abana 200 agenda nk'imfiza hashitse hose ariko mijira imbuto bimera bihagarara gutereka jagari mu gihugu uvyara abana 200 nta n'umugaburira ubwana bwarafutaye izo singorane turiko turoga turibira twibirukana amafi mu maboko ibiswi vy'inkona batabizi n'abana bafite imyaka 9 gushika ku myaka 17 niyo tugiye gukorerako kugira umwana wese akure azi guciwe azi yo cavuye niyo kija tumupange neza abo mwana akerebutse umwana yubaha umwana akunda ibikorwa umwana akunda igihugu umwana atambuka neza hanyuma ejo twe dufise abana bazoshobora kudusubirira bazi nyene bapanga neza igihugu urugo gose rugiye kurera umwana w'umurundi rufatiye ku mico n'imigenzo yamyiranga uburundi n'abarundi kugira ngo umwana azovemwo umurundi yuzuye iteka n'ubuntu hari akantu dukeneye kwiga gukunda igihugu arega n'igisoda wazi ko azokwiga ibiharuro n'igisoda yugira gwanigwa n'igisoda ariga yiga bizokenegwa n'igisoda raciga hari abantu bumvise igisoda umengora papa igihugu cyose kiragwanirwa gendura basukuru bacu ngene bahagarara neza abadagi baraje bashaka kuritira ye imyaka ndwi igisoda cyambere gikomeye iburaya cangaye n'abarundi ngaho cy'ubudagi bazovyiga twe twabishizemo kandi bose barabikunda twafashe ingingo twebwe yuko umwana wese akwije imyaka 9 azofise ibiti 2 by'amavoka canke bitatu akabwira mama jewe mpibiti bitatu kandi umwimbu uzovamwo nuwi wanje babana uzosanga mu myaka 6 twabonye ashaka kwimbura itoni y'amavoka ni 2,000 kugwiza 3,000 ikiro kizo 3,000 ni miliyoni 3 none umwana afite miliyoni 3 ku mwaka uzosaba kuza kumuhendesha imbombo ngo umuterinda niga niyo tuja ibikogwa iradiyo televiziyo RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza